MBAYAHAGA arafise impamvu yavuze yuko uwo muhungu atohezagirwa iwe. Mugabo Jesse shaka guhezagirwa iwe kuko Imana nitanga umuhezagiro, Imana niduhezagira, so umuntu aduhezagira. Jewe ntiyoca avuga ibintu ngo ce ndabikurikiza. Kuva hano mviye kijya kintu nari kontoroye jewe kabisa. Kubijanye n'ivyo. Yego. Uri muyabira. Ndi muyabira gutega muhongo. Mu Congereza bavuga ati you are cook. Turaba nk'ahantu usanze na buno bwanwa ndiko nditwa bebe. Vugane rero na MBAYAHAGA je ivyo ntibinda. Umuririmbyi ni Ines Iragera. Ni Ines Iragera. Twebwe turakuze kandi twarize. Naho tutize menshi mugabo ayo twizara amaze kandi hari ni video ava nabonye avuga ko avuka ku Musaga. Ahubwo baciye badushikiriza ama image kwishuri ku Musaga kwishuri mu Buyenzi. Urumva reka ndakubwiza ukuri ibintu vy'igihugu birafise bene byo urumva. Nta bintu vyinshi mvuga ku bintu vy'igihugu mugabo cyo no kubwira coco iyo ngeso nini iyo ngeso yo kuyakana igihugu c'amavuko vraiment nimbi imeze gute. NellyNat niwe yakunze kubivuga avuga ngo kuri Facebook hariho abantu b'inkandagira bigunga nuko nyene yavuze. Yego hariho inkandagira bigunga no kuvuga inkandagira bitaro no kuvuga abantu batize. Nahora ndabipinga nakoze na video yo kubipinga mugabo ndahaye ndabibona bukebuke. Hari igihe umuntu nyene akora ikintu kuri rezo sose ukavuga ati vraiment. Salut dans la nation, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum to great Christians. Je m'appelle Yana Musenga Mwiro Change Bake Vanyana Muherereye. I am your boy who I am. I am a cool boy and the good boy. Some of kwa kundi je suis Van de Fed de Muriro Gasodo la nation. Uyihaye gukora cyane ku bwanyu. Ni iteka canke ngiriwe ibakwe kuba kumwe namwe kwino ncuro kubonesha kure ica kumbuga hwanyiro ya Gatech TV kandi nkuko ubibona CDJ nyene ndi kumwe n'umwe mu bahungu novuga ko akomeje kubika imenywa wose hano mu gihugu cy'u Burundi biturutse kuri social media canke ku mbuga. N'umuhungu ugiye kuraba novuga ko umwanya umwe arabaseriye ikindi gihe usanga twengeje ikindi gihe novuga ko hari igihe abo umusirikare ikindi gihe akaba umuntu atwengeje nukuvuga aracanga abantu mu bisanzwe. Bimeze gute muto? Salama boss meze bien. Je kubganje sinari nkwiye kukubaza izina ariko ndifuza ko widondoruka naramutse abakunzi ba Gatech TV. Bo ku mazina yanyayo ni Abdulaziz Musa. Yeah. Ku mbuga hwaniro ni intore cyane. Hariho n'ayandi mazina menshi mfise abantu banyitwa ubwabo mugabo ntakenewe. Ubu hariho uko abavyeyi bampamagara, hariho uko umushera mpamagara oya twubahane. Nawe usanga hariho uko n'abagenzi bampamagara. Mbo hariho ikintu ufatiye kuko usanzwe uvuga cyangwa mu biganiro bitandukanye umaze gukora. MBAYAHAGA yavuze ko umuhungu yemera kitwa bebe atemerewe guhezagirirwa iwe. Kuri wewe bivuze iki canke vyogenda gute mu gihe waba wiswe bebe ukavyihanganira? MBAYAHAGA arafise impamvu yavuze yuko uwo muhungu atohezagirirwa iwe. Mugabo Jesse shaka guhezagirirwa iwe kuko Imana nitanga umuhezagiro, Imana niduhezagira, so umuntu aduhezagira. Mugabo erega MBAYAHAGA we yavuze ati je video nabonye ariko avuga ibigabo. Hari ibigabo hari ibigabo biri gusanga ngo byararitse umutwe ngo byitwa ngo bya bebe ngo bigaryoherwa. Jesse nigeze numva kabahungu mugabo cyo no kubwira coco jewe ivyo bintu byo kwitwa bebe no kubebezwa ego naje vyombera. Uratenguje sendika y'abasore kandi iyo sendika y'abasore mani je ivyo sindabirako. Mu minsi nawe ngo nuzaba dusanga twararose abasore mu gahinda. Bo turi mu gihe cihereza ibintu byose haguma haduka utuntu nyene haguma utuntu ngo sendika y'abasore ngo abagabo mu gahinda. Mu minsi zokumva haje ngo abasore mu gahinda. Mu minsi urumva haraje ibisiniya haraje urumva turi mu gihe cihereza ibintu bitegerezwa kuza. Rero twivyo ntitwoca tubikorerako. Ntitwoca tubikorerako ibo ndazi ni ntushobora kuba mu rukundo bagende bataguhamagaye ivyo bintu. Mbo jembo numenga je kubwiwanje nivugiye ntavugiye abantu mu ntango neza ya couple yiwanje
no kubwiza kuri ati mwana wa mama urabona ubwanwa mfise wewe kuko je mbayahaga kesha amaze kuduhenda amaze kungebura keshi mu tuntu tw'amanyangu tubibona kujya kuntu avuga byinshi uri kuraduhenda oya sikuvuga ngo kubera reka ndakubwiza uko je mbayahaga wanashaka avuga ibintu by'ubwenge avuga ibintu by'ubwenge ndifuza no kuzohura nawe umunsi umwe Jego sana kubwije ukuri kuva jewe ntiyoca avuga ibintu ngo ce ndabikurikiza kuva hano numviye kijya kintu nari kontoroye jewe kabisa kubijanye n'ivyo yego uri muyabira ndi muyabira gutega muhongo mu Congereza bavuga ati wakuka turaba nk'ahantu usanze na buno bwanwa ndiko nditwa bebe ivyo ni ibintu biba mwibanga rega nsi ibintu biba kuri kamera cyangwa ngaseruka ku nomero yanditse ko bebe yiwa no muri kamera vyama biba deja rero tekana ibintu byose bivugiwe kuri rezo social ntiwoca ubikurikiza ariko ari before yuko ukuramwo ibintu vy'ingirakamaro jewe rero ico kuri jewe cyarabaye ikingirakamaro vugane rero nambayahaga je ivyo ntibindaba urumva yego kuri rezo social havugirwa ibintu byinshi by'ibinyoma ndasubiyemo by'ibinyoma urumva mugabo harimwo kuri guke uko kuri rero no kubukwiye gukuramwo dufate ko nivyo bitari ukuri rero byoca tubikaraza nk'ivyo binyoma mu makomedi dufise twe dukora haba harimo message mugabo si buringi rero we ni wacu gumura ari ku mutwe useka vyonyene udakuramo message uri muyabira iyo ngeso ni seka mugabo ukuremo na message hama rero ibintu vyo kuri rezo social hafi ya vyose ndasubiye ni binyoma urumva duce tumesha mugabo hariho ama pourcentage arimwo kuri uko kuri rero uko nizo message bantu batanga barizukuramo hanini uzishire kumuzirikanye mugabo since ndakubwira ngo umuhungu adafise 500 ngo 500 ubunyene ngo uwo n'umukobwa uca uvyemera nkande wewe oya kweli kabisa urumva kuramwe iyo message kutegerezwa kuja guhiga amahera mugabo ntuca ububaye umukobwa nuko rero mbayahaga wewe nyimbi ivyo yavuze vyara narabaye tushe samwa warabaye tushe hama ukaca ukosora ibintu ni sawa mugabo jewe hari ibintu ntogira je ndakikubwiye nkuko uciyuzana ico kintu cyuko ngo hariho ngo ibivugirwa kuri rezo social bari kuri n'ibintu bitarukuri dufate reko bijya byinshi byo kwizerwa bijya yavuze cyane ibyo kwizerwa ntunteranye na mbayahaga mugabo je bijya yavuze sino bikurikira mbo hama intore cyane dufise yewe nayahe majambo atatu yo kudeclive nk'umu content creator as a content creator ndumuntu sinigeze ndavyiga ivya content creation mugabo ndazi ndabirusha abantu benshi uripanza akazi nka kumwe bangira cyagi oya we nawe urarenze iyo video urashobora kuba umumenyesha amakuru utavyize c'est un problème c'est le pire mugani wa mwene data iyo video waranye jewe ndi content creator mugabo naho nigeze niga content creation kandi ndazi ndi muri bake bashobora kuba bafise ico babiziko kandi kinini kandi gifitiye akamaro ica kabiri ndi mu content creator yitonda ica gatatu ndakenya ndi mu content creator si vya misi yose usanga suguke na komtere kubera umutima ndawufise amagara ndayafise mvuga amafaranga si vya misi yose usanga abasore bo ngaho Bujumbura bari fiera y'ubukene bwabo ni ikiwe eka nta numwe abafyere na je sibise kuvyemanga nkaho menga ntango none siko bimeze ibintu ariko bimeze uravye kirazira gufekinga muga nta muntu aba proud y'ubukene man never no kuvuga nawe uvuga ati bigenze neza noca mpindura ibintu bikagenda norega n'ubundi bizogenda neza gusa ntibisigura ko bizogenda neza ntituvyemeza mugabo turizeye ko bizogenda neza duse n'abayiva ku gatoyi tuganire kuri intore cyane intore cyane kuri we video yitwa kwisekeje bimeze gute video yitwa kwisekeje kuri jewe muri team ni je editinga kandi
kandi video ndinze ndayediting uwo munsi tukavuga ati niyo dupost nabonye iti video irasekeje cyangwa se iraza kugera kure bivanye n'igihe turimo. Rero video isekeje naje bwanje ndiko ndeditinga ndaseka nkava guhwe. We ni kuvuga zirya video twe tubona turi abantu ibihumbi zimanza kukuryohera uri umuntu. Merci beaucoup. Hama hari igihe umaze gukora video wayizereyemo canke we yakuryoheye nkuko bitubwiye imaze kugera kuri platform zanyu ntiryohera abantu nkuko we yakuryoheye canke nkuko wabikeka? Ahanini burya ntuze wibaze ngo abantu nibo baryoherwa na video ngo kujya kuntu video iba yaba yaduze cyane yabaye viral. Ntiwibaze ngo nabantu babigiramo uruhara ngo baba bayikunze gose. Oya, na algorithm irashobora kuyibana video bivanye n'impamvu zayo kanaka, kubera ubu algorithm iraraba video wa postinze wavuzemo ibiki wagize harimo amashusho ameze gute. Rero irashobora kureka kuyereka abantu kuyereka abantu ikanka kuba viral. Muga ntibiba bisigura ngo abantu ntibayikunda, hari igihe abayibonye bo ubwabo bayikunze. Murakoze cyane. Ico iyo nayo ni challenge, ni imwe mu ma challenge ushobora guhura nayo ibintu bya content creation. Ugiye kuraba rero intore iyo turiko turaganira kuri ibintu hanini jewe ikintu mba ndiko ndifuza nuko mwe mwarabonetse muboneka novuga bitagoranye cyane bivanye nuko hari habakiri inzira ubwa mbere. Mba nifuza reko iyo ndiko ndaganira namwe tugira ubumenyi twungura uyundi mwana akiri mu cyumbiro cyo gutangura content creation. Tugira inama kana katumugira niye nama wogira umwana muto yifuza kuza mu ibi bintu? Wifuza kuza mu ibi bintu icambere icambere urabikunda, ica kabiri kirazira kwikorana. Kuko iyo wikorana nturonka ama ide collaboration. Apana na collaboration. Ndibaza uramaze kubona video nyinshi z'abantu usanga bakorera hamwe babiri batatu, usanga ari fresh, usanga harimo amayida ameze neza. Sico kimwe niyo wikoranye. Ego ibyo wikoranye birashobora bivana na content yawe mugabo iyo ukoranye n'abantu amayida araba menshi hama bikabafasha gutera imbere, ibintu bikagenda neza. Icya gatatu no kwihangana. Video itaduze uno munsi iyeje irashobora kuduga canke yahijya canke yo mu ndwiza bisaba kwamizako. Ikindi naco gukoresha video ibe ifise quality nziza, ide nziza, yeditinze neza ku buryo n'umuntu avuga ati uyu muntu arafise ikintu video ziyo zitandukanye yako n'iz'abantu. Kandi kwigana si bibi, ahubwo kwigana ukaca ubikora nabi nivyo ari bibi. Ikindi nababwira no gusenga ugasenga. Mwese murasenga ariko bisaba gusenga vyo ntaho bihurira na content. Umviriza, gusenga ntaho bihurira na content mugabo gusenga navyo nyene birafise ico bifasha mu buzima busanzwe. Mvuga musengera ibi bintu murabisengera bandi mwebwe mubikora? Oya, umudo tazohava utabandi mu rudo ibintu byose babwira atari kubikora. Mandi gusenga ntaho bihurira na content creation. Uravyumvise? Mbo hama uzurabe amapaje y'amakorari none abantu bose barayakunda. Yashira ku ibintu byo gusenga rero nuko. Mbo hama duse naba cyakuri industry canke entertainment muri rusange gato. Ni iminsi uri kura prefer uwuhe muririmbyi? Inoji. Kubera iki Inoji? Kubera ko na one prefer. Bo Inoji niwe muririmbyi tumaze guhura akambwira ko afana. Rero kuri ubwo nanje ntegerezwa kumufana. Hari igihe rimwe na rimwe ukunda gusanga hariko havuga ibintu biriya, hari aka video gato ngira ndakwereke ukavuge ko ikintu kimwe naka video novuga biravana. Jewe ibintu byose sishaka kubivuga ko mugabo nivya bikunda ko ndakavuga ko sawa. Reka ndakwaza ikibazo gihuye nako tuvyihose aka video. Mbo kuri wewe nige kicoba kigatuma wumva
utaba fier yo kwitwa umurundi mu gihe uri nko mu mahanga canke kubwo ikintu kanakusha kugahindura igihugu subiramo ni giki cyo bo banzo nyereka iyo video numvise no ivuga ko mimi natamani kujua kiasili wewe ni mtu wa wapi? Mimi ni mchanganyiko wengi sana. Ambao ni upi huo? Mfano kwa kujua Kifaransa, mimi nimezaliwa Ufaransa, primary nimesoma Ufaransa, secondary in Burundi, my mama ni wa Burundi lakini dad ni wa Tanzania. subira rero mbaze ca kibazo bo ndakubajije ni ikihe kintu coba bivanye na nihe opportunity canke ni ikihe kintu ubona coba kigatuma uhindura igihugu hindura ukavuga kuvuka mu kindi gihugu bivanye n'ico ushaka? bo reka ndakubwiza ukuri, twebwe turakuze kandi twarize naho tutize menshi mugabo ayo twizaramaze kandi hari ibintu atatwemerera ko nk'ivyo je ntavyo novuga kandi turamaze kubona ni benshi baja hanze mugabo ntibarihakana igihugu. Umuririmbyi ni Ines Iragere arafise impamvu ashobora kuba yaravuze bijya n'ibintu n'ama opportunity ngira bizomuha canke yashaka bimuhe yego mugabo hariho ibintu utabukwiye kuvuga. Hari ni video ava nabonye avuga ko avuka ku Musaga, ahubwo baciye badushikiriza ama image kwishuri ku Musaga kwishuri mu Buyenzi rero nk'umuntu simvuze ngo nta mashure yize canke yagize ego ya mugabo ndiko ndakubwira hari ibintu tutaba tukwiye gukora kuvuga imbere y'abantu. We abantu barazi ubwenge abantu barazi ubwenge kandi abarundi bo bubu uningorane abarundi ibintu by'ubwenge arakora akakugwiza n'ubusoro. Rero ivyo bintu yavuze apare yiwe arashobora kuba afise amage azobikuramo nico bizomuhomvya kuko nta kintu kigira ingaruka mbi ntihabure nziza canke nziza ngo habure mbi. Jewe ivyo ntavyo novuga navyo novuga ndi umurundi mvuka Imuyinga precisement hano bitwa ku Mukoni abahazi barahazi bondi ambassadeur wo ku Mukoni nije nserukira Mukoni. Rero ivyo je ntavyo nzovuga sindabize ejo mugabo ntavyo nifuza kuvuga vraiment urumva kuvuga kuvuka ku Musaga nk'ubu urabona mpejeje kuvuga ko mvuka Imuyinga ku Mukoni ukazoca usubira nk'inyuma y'imyaka nk'itanu nkaca nsubira nkavuga ngo jewe burya ngo ndi mucanganyiko w'ibintu vyinshi ngo jewe ngo papa wanje ngo avuka ngo dufate ngo mu Rwanda umere nawe ngo acavuka ngo Imuyinga mu Burundi oya sindabishaka wanize mu Budage ngo nize mu Budage oya usanga bigoye cyane ni ikibazo gikomeye bamwe bimaze kuvugwa bikaja ku mbuga zitandukanye bamwe bati ugiye kuraba mu Rwaruka rumwe na rumwe niho bikunze kuboneka hariko harabura akaranga mutima ko gukunda igihugu. bo ndiko reka ndakubwiza ukuri ibintu vy'igihugu birafise bene byo nta bintu vyinshi mvuga ku bintu vy'igihugu mugabo cyo no kubwira coco iyo ngeso nini iyo ngeso yo kuyakana igihugu c'amavuko vraiment nimbi imeze gute bo nimbi urashobora kuja guhigira hanze y'igihugu urashobora kuja kuronderera hanze wanashaka kugafatisha mugabo iyo yaniwe yavuze ati imuhira ni muhira nuko urakoze cyane abo bakabura ko karanga mutima ko kugikunda je ndagikunda. Ivyo tubive ko rero dusimbire gato ku buzima bwawe bwite hari ico bitwaye ntaco bitwaye vraiment mbo mu buzima bwawe bwite uri muntu ameze gute canke ukora gute jewe ukisoko kora bo mu buzima busanzwe jewe ndazi ko nitonda ariko uvuze kandi nawe ndazi urabizi yego ndabizi ariko kenshi ikindi naco ndashavura nabi kandi nshavuye ndagwana sometime aho niyo ubu rero ubu biriko birahera kubera ndiko ndakura
ndashobora gushavura nyene nka numa nyene yashiro ivyo vy'ingwano biriko birahera yap uri umuntu rero umwe mu bantu ugiye kuraba jeyo twahuye canke iyo twaganiriye ntahanyohewe canke bari sawa ariko hari akantu buri gihe bigorana kugahurizako aka navugira ngo ni kakana oya ntana kimwe we ndindi nakantu buri gihe wahora umbwira ngo we bibaye ngombwa mu gihe uri mu rukundo urashobora gukubita n'uwo mukunda birashoboka man birashoboka kandi sino bambaye wa mbere canke wa nyuma imvonya bakiyota umukubita umwana w'abandi imvonya bakiyota umukubita umwana w'abandi bo icambere ndanka umuntu wari we wese yego ashobora gusuzugura umuvyeyi bo mvuze umuvyeyi simvuze umuntu wese umuvyeyi n'umuntu wese abakuriye cyane n'umuntu wese angana na mama wawe canke na so wawe canke musumba rero ndanka umuntu avuga nabo umuvyeyi canke atuka umuvyeyi turi kumwe ngo rero nk'ibyo byubahutse canke cane ukatuka nk'umuvyeyi wanje yego ndakurahiye intore nopfuma ndaguha ikonzi basi turiko turasa nabegera ku musozo wa kino kiganiro hari byinshi cyane mbona we twari dukwiye kuganira ariko nizere ko ari part 1 ikindi gihe ninagukenera atangoranye nukuri jewe unkeneye nta na kimwe umwanya uhari ndatse ibibazo nka bitatu biza kurangiza ikiganiro haza ko harimo ikibazo kiri bizarre ukuntu ari kuze kunyihanganira kubera biba ari ibintu n'abantu bifuza kumenya ugiye kuraba turabona abantu batandukanye ku mbuga nk'uko mwe tubabona canke abandi sivyo ariko rimwe na rimwe abantu ugasanga uko tubabona ngaha siko bari mu buzima busanzwe atari uko wewe kenshi ukunda kwidekivuka ukavuga ati jemeze ubu nyene ibintu tubwira biba ari ibyo canke nawe waburi muri kanda kubwiza ukuri urinda brandinga kanda kubwiza ukuri NellyNat niwe yakunze kubivuga avuga ngo kuri Facebook hariho abantu b'inkandagira bigunga nuko nyene yavuze yego hariho inkandagira bigunga no kuvuga inkandagira bitaro no kuvuga abantu batize nahora ndabipinga nakoze na video yo kubipinga mugabo ndahaye ndabibona bukebuke hari igihe umuntu nyene akora ikintu kuri rezo sosio ukavuga ati vraiment ni shame urumva bavuga ati iki kintu kirateye isoni yego rero hari abantu wewe kirazira kuvuga ibintu ku mbuga yego utazoshobora kudefanda canke kuja kubesha abantu kuri rezo sosio yego nta kamaro ko kubesha niba hari ahantu maze kukubesha wewe uzohambwire canke wabwira abantu oya kuri ico kintu uvuze ngo co kuri rezo sosio hari wowe byari twahuye umwe muri bagenzi ya gusa sindamuvuga izina namusanganye depression idasanzwe ku bwa commentaire yakiri arambwira ati nkuno muntu ngerageje kumuraba ukuntu yanditse iyo commentaire urashobora kuyimbwira iyo commentaire sindayivuga iyo commentaire uyivuze commentaire idashemeye muri groupe barayirungika iyo commentaire sindayivuga gusa yarimwe ibitutsi acambwira ngo nkuno muntu mfatiye ku kuntu yanyandikiye no commentaire yaraguze telefone baramwinstaliye Facebook bamukiriye byose acaraje kugusa no kuvuga nabi ivyo bintu ntacu ubona byica ko ba content creator bashasha canke bariko baraduga mu uri kuraduga hoho biracana intego mugabo uri umuntu umaze kubitahura urashobora kumwishura neza canke ukamutuka nabasa bibahora batukana ku mbuga ndazi mwamaze kubibona akishura umuntu nabi nyene ukavuga ati bya bintu vyahinde iso rero iyo umaze kubitahura hari ikintu nyene umuntu akubwira ukavuga ati jewe aha vraiment shobora kunuma ukamwishura bikanka ko ari umubire izina ryo nagibagiye nari kurivuga kuko ntaco yombwira yakunda gukomanta avuga ati ngo mwe nama nababwiye ngo muri bijuju gukora comedy nk'iza kigingi nkaca ndamwishura ati mwene wacu wowe izo comedy za kigingi nawe genda uzikore byo gufasha buri gihe akamara ndateba ndamubroka mani kubera
nayimaze kumutuka inshuro nyinshi kandi gutukana ni icaha. Yego. Avuga ati reka ndamubloke. Umva wari waravyegereje umutima jewe canke n'ubu duhuye no mukubita. Jere ni komesi. Nubu wasanga hari umufana yahaye kubatera intege mu bwo buryo nawe kugira uco wumva ko ukwiye gukora cyane. Nta muntu numwe agutera intege mwiyo nzira. Umuntu ashaka kugutera intege aguha amafaranga. Wow. Wewe niba ushaka gutera intege umuntu muha amafaranga, mubazera imikashi muri commentaire. Andikaga commentaire gatwinza canke kagirani. Nivyo bifasha. Ivyo bintu byo kuzotuka umuntu muri commentaire. Umutuka hariho n'abatukana ibintu nyene by'ibishira sone ukavuga ati none nkuyu. Kuburyo nyene hagera ugatahura nawe ivyo NellyNat yavuze. Kuri Facebook hari kinkandagira biki. Mbo fate kano kanya rero ndagushimire kuba witavye ubutumire bwanje. Hamace nshimira n'abantu bose yasanzwe bakurikirana Yaga Tech TV tugiye kuzohora tubana mu biganiro byinshi bitandukanye aho herereye hose ku isi mu burengero mu buseruko mu buraruko mu manuko wumve ko ndakwemera cyane ngiye kubana nawe nihaye gukora cyane ku bwawe ndi kumwe n'intore cyane ejo nzo ndi kumwe n'uwundi intore cyane grand merci cusezera n'abantu n'abakunzi ba Yaga Tech. Merci sana kuntumira. Ndazi hari ivyo navuze bitazoshimisha abantu hari nabo bizoshimisha. Hariho na message nashatse gutangiramwo kandi sinipfuza ko hari abantu batumviriza nifuza yuko yokumviriza abantu bose. Rero ndabashimiye. Ndanabasezeye ndabikebanuye mu kirundi ciza. Tuzosubira guhura mu kindi gihe Imana ntiyabishaka. Ciao ciao. Yari jewe Van Muriro kuri micro inyuma ya kamera kadufise Kagaga Oje umukameramani wa Yaga Tech abikora neza. Ibiganiro biba bimeze neza bisa neza nkuko mubibona niba bigiramwe uruhare kugira tubironke. Grand merci naho utaha mu wundi munsi mu kiganiro. Ciao ciao.